Difference nini ya cyane. Nuko tukurikira umumenyereza wa Academy Deira nawe je yagiye novuga bamenyesha makuru nyuma y'urukino. Mbili matokeo ya mpira, kila kitu kinawezekana kwenye mpira. Lakini leo umekosa nini? Mechi ya kwanza kabisa Deira wanagawa. Sikosa kitu, ni mpira unatokea, matokeo nimeshindwa, ameshindwa, njoo mpira wa kileo. Mpira usiseme kama unamshinda mwenzako kama hujamaliza mechi na 90 minutes. Ni unafikiri leo umekosa nini? Leo sikuona cha nimekosa, tulikuwa sio siku yetu na wengi kwa siku yao, tumegawa moja, hakuna mwenza kwa nikosa, ni Mungu ameamua kutoa ushindi wa 2-2. Mechi zingine unaenda kujiandaa vipi? Tajiandaa kama gisi najiandaa, kama gisi nimeandaa hii mechi njoo nitaandaa mechi zingine. Ni leo Tanzania nguvu zimepotea, squad zile haikuwa ile Deira ambayo tunazoea. Nguvu zilikuwa zaidi ya ile, hata mechi ya kwanza ilikuwa ni mechi ya pili, lakini tumekosa bahati za kufunga, njoo kawaida ya mpira hizo. Mechi za marudio ngumu. Sio ngumu, ni kama mechi za fazale, sio ngumu, hakuna kitu kigumu kwenye maisha, kitu chote ni chepesi. Ukitakuwa kigumu kitakuwa kigumu. Deira tayari imeshapanda. Kwa nguvu zake Mungu tumeshapanda. Tunatokea tu tuwe na furaha na kelele kwenye Premier Division, tuone kama tutajaribu aje. Premier Division ngumu. Ngumu hawezi kuwa ngumu. Premier Division na Deuxième Division wanashindana morale tu, yote ni sawa. Kwanza ni miaka yao iko sawa sawa. Tusema joueur wa Deuxième Division, usema joueur wa Premier Division, yote miaka yao ni inalingana. Morale yenye equipe ndio nazidiana. Tuambie siri ambayo unaitumia ni ipi? Tunakumbuka mwaka 2021 umeipandisha timu ya Inter Stars na hivi ni kama umeipanda. Siri ambayo unaitumia ni? Siri ya kwanza ni kumwamini Mungu, hakuna siri zaidi ya Mungu. Kushukuru sana. Amina, nashukuru. Uyu ni mumenyereza cyane wa Academy Deira, nkundo buryo novuga yishuri ibibazo ari pose. Kandi yarakinye, uyu n'umuntu yakinye umupira ku rwego rushimishije. Kandi rubaza kuwumva muri no interview uko yavuze yuko ikicaro ca mbere uko biri kose ntaho bidera barakibona. Barakibona amanota 25 yive ugiye kuraba novuga amanota basumba ekipi bakurikira ni menshi na manota gira kuranga herekana ndabe hari anye ni amanota 25 niyo bafise. Hama kurundi ruhande ino ekipi bakurikira ekipe ya Regions Athletic basamanota 14 umva na manota 8 babasumba, urumva ko ari menshi cyane gose kandi basigaje match zigera kuri zitanu. Basigaje 5 match, urumva yuko muri 5 match na manota 15 urumva ko rugenda ari gwiza cyane gose. Gato Yves hari novuga muri mu mpera z'uru rukino nabagiye ko hari habonetse igitsindo cha Academy Deira cyo kugombora, ariko ni igitsindo ubona ko abana bariya anyi batabonye neza, ariko bagenzi bacu bamenyesha makuru bagerageje novuga kuvugisha umwe mu bakunzi novuga ba muzinga bari ngaho onye yitwa Vedaste, reka tumukurikirane wumva imyidogo novuga yidogiye ubuhagarikizi ku munsi wa gatanu. Sirikare ndi muri muzinga mugabo iby'amagrade ntibikenewe muri kanya. Twejeje kubona urukino rwa muzinga na Academy Deira barangije ari bibi kubindi, mu mwishimiye urukino ku ruhande rwanyu muri muzinga. Uru rukino dukenye muri no mwanya result ivuyemo ntituyishimiye kuko abahagarikizi biraboneka neza yuko bariko baradukorera ibintu kandi bitari byiza. Ibi rero ntibibaye ubwa mbere kubona umuntu ashobora kuvuza oruje inyuma yiwe hari abakinyi, ibi bintu ntibitahuritse. Ngira na yandi mategeko mashasha kumbure bazanye twebwe tutaramenya, mugabo by'ukuri arbitrage ibintu iri kirakora ntibitahuritse. Ariko umuntu arashobora kuva inyuma hari abakinyi inyuma akaba muri oruje de retour. Ntibavugije oruje de retour. Oruje de retour uko bayerekana twarakinye umupira turabizi, urumva, ariko ntiyerekanye ko ari oruje de retour, yerekanye ko ari oruje. Ibyo bintu rero bitubona neza aba ba arbitre icyo bariko baragomba gushikako, ariko by'ukuri nibakore neza. Nimba bakeneye by'ukuri ku rukino rw'umupira w'amaguru rugenda neza, nibabe juste bakora ibintu byose neza mu butungane, ariko ibintu byo guhengama babihagarika. Bino birabaye ariko muzinga intumbere yo Maria yindi. Twebwe dushishikara gukina, turabandanya gukina, turi muri championnat kandi ntiducika intege naho bagomba kuducika intege. Icyo musaba igisabo cy'abahagarikizi ni cyane. Nibarabe bikebuke bisubire ko babe juste.
kuko nibo bonona urukino kandi urukino umu arbitre agononye kandi rwa rugo guhuza abantu arashobora gutuma havamwe ibindi bintu bitari byiza nibabe juste rero ko urukino rube by'ukuri ibintu byo kuneza ariko benshi bavuze bati byo mu assista niho ahagaze neza bivanye naho yarahagaze ashobora kuba yabibonye neza gusumba twebwe aho twari twicaye ku ruhande rwanyu mwisunze iki kuvuga ko abari bitiro ariko bariba muzinga kiretse ujya muranzimene wenyene yabibonye ikibuga cyose gitere yose abantu abarorezi bose bari kuri stade nta muntu numwe yo kubwira ko ijyari ariko Ranzimene wenyene niwe yabibonye ariko Ranzimene niwe yabibonye wenyene niwe kuvuga ngo ari muri position imeze nayo mpamvu ari mu kibuga rero yabibonye mugabo by'ukuri ibintu yakoze ikibuga cyose abafana bose bari bahari nta muntu numwe yigeze yemeranya n'ibintu Ranzimene mugiye gukora iki rero ku ruhande rwanyu kugira ngo mwiture indongozi novuga zijejwe abahagarikizi twebwe turabishikiriza tubivuge hanyuma ababijejwe nibagomba baze babikore kugira ngo bize bigende neza batabikoze naho tuzoshishikara gukina nta ngorane muragushimiye cyane murakoze urumva yuko imyidogo hariya ku ruhande rw'abafana ari myinshi ariko abantu tukagaruka tukavuga nibyo boherutse twari dufise umutumire w'iteka yari n'usanzwe navuga arongoye igisata cy'abahagarikizi muri FFB yarashikirije yuko umuhagarikiza nawe n'umuntu ashobora kwihenda ariko bifise aho bikosorerwa biriya bintu by'abahagarikizi hari ariko none nkagaruka kuri ino myidogo eske birakwiye koko yuko niyo nzira nziza yo kwindogerana bw'abahagarikizi cyane nta nubwo jewe nkishaka kubigaruka ko uraze tubivuze ko amadeba menshi uko bimaze kuba womengo na karanda rero ubu ntabwo arakaranda imyidogo Alonso ntizokwigera ibura ahubwo nyene umufana iyo Alonso atsinzwe arondera impamvu yatumye yatsindwa umufana arashobora kuba afite impamvu 9 zatumye equipe yiwe itsindwa ariko impamvu ntoya gusa y'akairere ka arbitrage ikamutera kubona ko byose byapfuye kubera arbitre niko umufana ameze umufana ntiyanaliza umufana akeneye result rero niyo mpamvu ntashobora kwitaho cyane imyidogo y'abafana rimwe na rimwe wabunye ko bagiye bagire no mu kibuga butureza abafana n'abakenye bagiye ama reaction kandi ataco bivuye ko iyo tutanabona n'ama image ngo tugende tubona tutahababo nta mpamvu nimwe yo kwidoga bari bafise twari kuba tuvuga ibindi ni match ntaravye ariko sinkicitayo cyane imyidogo y'abafana na arbitrage nuko ni match yakwihuza Muzinga na Academy Day ubona rero yuko haba imyidogo reka novuga duce mu bigeme gato yive ni nkino novuga zari zasigaye ni nkino zari zarungurujwe nkino zibirarane ku ruhande novuga rwa equipe ya Buja Queens ndetse na PVP Buyenzi mu bigeme ndakumenyesha yuko hariko harakinwa inkino zigera kuri zibiri match zibiri novuga zibirarane kuri no migwi ukabona rero yuko rero equipe ya Buja Queens yavuye yitwara neza mu gutsinda Arena Stars ibitsindo 4-1 hama equipe ya La Colombe inyagirwa ibitsindo byinshi cyane gose na PVP Buyenzi ibitsindo 8 equipe ya PVP Buyenzi ndamutsa umumenyereza wabo ni umumenyereza yitwa Muri bitsindo 8 kubusa gutyo rero no migwi ibiri ikikomeza novuga kubandanya iri yobo yindi hari yanye kuri classement mu kurindira yuko bagaruka muri phase retour duce gato kandi novuga no mu cicaro ca gatatu muri deuxième nako 3e division muri association yonga anye muri commune na hangwa nuko bari bageze nako muri meri nivyo muri meri nuko bari bageze kundwigira gatatu
kundwira gatatu rero match zari nyinshi ku munsi wa gatandatu. Equipe ya 11 Bilove bavuye batsinda Flamengo FC. Match yabere kuri DCA ibitsindo biri kuri kimwe. Hama Living Love batsindwa na Academy Deira B ibitsindo bine kuri kimwe. Mbako Academy Deira bakomeza kwitwara neza no kuri batoyi babo. Azam FC batsinze equipe ya Lefoko Dirac igitsindo kimwe ku busa. Equipe yitwa Serengeti Amebu batsinzwe na Al Ittihad FC ibitsindo bibiri ku busa. Academy Deira yindi batsinda nako bavuye batsindwa na Ujabu FC ibitsindo bitatu ku busa. Etoile FC batsinzwe na Academy Meka igitsindo kimwe ku busa. Academy Smart batsinze Buterere Star ibitsindo biri kuri kimwe. Don Dive na equipe yitwa Academy Club de la Tanganyika bo banganje ubusa ku bundi. Muzinga Junior batsinzwe na Sobake Star bitatu kuri kimwe. Equipe yitwa Elite Bayern batsinde equipe yitwa Witsimba igitsindo kimwe ku busa. Ku munsi w'Imana Etoile du Nord batsinzwe na Regepier Dirac igitsindo kimwe ku busa. Match yabere kuri Kankije. Relier batsinda TBC FC ibitsindo bine ku busa. Etoile de l'Ouest batsinze banako banganyije na AS Rangers FC ibitsindo biri ku bindi. Jano FC batsindwa na Saint Auguste ibitsindo bitandatu kuri kimwe. FC Barcelona batsinda equipe ya Africa Sport igitsindo kimwe ku busa. Academy Tanganyika bavuye batsindwa na Fangas FC igitsindo kimwe ku busa. Equipe ya Buja City Junior baremeye gutsindwa na Messager FC igitsindo biri kuri kimwe. Hama Vision 2026 batsindwa na Bosco FC ibitsindo biri kuri kimwe. Bosco FC ya Gervais Patient nawe tumuramutsa. Nuko rero muri 3e division byari byifashe ngira ngo no muri 4e division byoba byiza tugiye turaronka resultat. Byoba byiza tugiye turaronka resultat. Ndamutsa Kocha Justin ni mumenyereza aho bawigeze FC equipe no bwa muri 3e yo muri 4e division nabo bari bafite match no bwa ngaho kuri zone Kinama ku munsi w'Imana. Equipe yo yitwa Galaxy batsinze igitsindo kimwe ku busa. Equipe bona ko muri match zitatu bafise no vuga amanota 6 turumva ko bariko bitwara neza. Ngira ngo twoca tunyarukira no vuga no ku zindi match tubamenyeshe yuko championnat yo muri 3e division muri mu ntara ya Bujumbura nayo nyene yatanguje Jesse no vuga ku munsi wejo ariko nituraronka inkino zabaye zikiba zabaye zikiba harabaye ikibazo c'ikibuga bari bakukirira hari anye ikiriri muri campus kiriri urumva rero yuko match nyabaye ikiba ngira ngo bazoca babishira muri weekend iza. Turamutsa na president Innocent president wa association hari anye mu ntara ya Bujumbura. President Innocent w'Imana tumuramutse cyane gose. Rero ni match yari guhuza match ya mbere guhuza Kazoza Academy na Volontaire umva yuko itabaye. Ni novuga muri weekend iza kumbure twazoronka calendrier tuzoca tuyibashikiriza cyangwa ikirangamisi tuyibashikiriza. Nuko turamutsa uwitwa Elia nawe de garage hariya anye muri quartier Bubanza ariko aradukurikirana neza cyane gose. Elia ariko aradukurikirana kandi yamana natwe cyane gose. De garage kuri 17 muri Bubanza muri zone Kinama. Afise garage y'amateka yivi ndamaze kuyizungurukira garage. Eba nakumushira moto kabisa sana kuyizunguruka byonyene ukamushira ukamuhakazi nta cuma na kimwe urondera kwa Elia ngo kibuye. Turamutse na mwene wabo muyebe mwene wabo nawe muyebe umunsi wejo yari mu kibuga ariko Elia ku munsi wejo ntiyabonetse. Elia kina neza ntiyabonetse ku kibuga ntiyakinye ngira ngo yari yafatiriwe n'akazi. Nuko ngira ngo twoca twerekeza hehe? Twoca twerekeza mu kanya no vuga
no mu zindi nkino kugira ngo turabe ngene twocunguza umwanya umwete ugaruke gato ino vuga ku bafatanya bikorwa bacu hama tubandanye ikiganiro cyacu kuri kwana